Ifumbire ya karorero. Ifumbire yacu twebwe dusanzwe dufise impapuro zemeza yuko ifumbire ihingurwa na Fomi yemewe ku rwego mpuzamakungu. Mw'ico gikorwa izo mpapuro tuzihabwa n'ishirahamwe yemewe ku rwego mpuzamakungu rufise icicaro mu gihugu c'Ubusuwisi. Iyo izo mpapuro rero baziduhaye zita certificat ISO mu rurimi rw'igifaransa, zimeze gutya zimara imyaka itatu kugira ntitwijajare. Buri mwaka baraza gusuzuma barabe yuko ivyo twiyemeje ko turabikurikiza. Umwaka wa mbere bakaza, uwa kabiri bakaza, uwa gatatu bakaza. Uwa gatatu rero haca bisuzuma rukokoma yo kuraba yuko yama certificat boyatwongera canke boyadutwara kubera twataye umurongo. Ubu rero twari twatawe kuzironka mu mwaka wa 2021. Muri uku kwezi kw'indwi baraje mu gusuzuma rukokoma bacavuga bati ubu mwaka w'umutera intambwe idasanzwe, certificat turazibombiye. Gushika mu mwaka wa 2027 niho bazogaruka turaba yuko turuhije n'urwitwara. N'ubu ifumbire yacu rero irarekuriwe ushobora kudandazwa kw'isi nzima. Ukumva yuko no ku rwego mpuzamakungu tuhagaze neza cyane. Aha ni kugira ngo mwumve namwebwe muzoronka baza kubabwira ati ibika bintu bya Fomi usivyo ku nyungu z'abana bariya murahagabire rero muze mumere magabo. Byaba atari ibyo abo bokwemera gushira abakozi mu izosi bakatwemeza ku rwego mpuzamakungu. Tanzania yo kwemera, Uganda, Kenya bariko baratunya busanya. Naho rero bantibagirirwa babaho, ariko ntibazigire abazobakikokora. Igihambaye nuko ububona iyo ugana nuko rero Fomi, ifumbire ya karorero.